Chuti namu bakunzi ba BTV turabaramukije tongera tubaha ikaze muri PPF show. PPF show ni kiganiro duikaze abantu batandukanye cyane cyane abaririmvyi aho tubabaza kuri kahise kabo kuri kubu no kuri kazoza. Uno musi rero twagize amahigwe adasanzwe yo kwakira umuririmvyi Vichou wo muri Peace and Love. Turamuha ikaze muri BTV. Vichou turakuramukije. Amahoro cyane Spokes. Meze neza. Ni sawa cyane karibu muri BTV. Murakoze cyane mu mateleviziyo canke mu radio habari muhira ku muririmvyi. Karibu kandi murakomeye. No kuri namarame atagihindutse mu nyuma asha nakavubu. Nkuko vyama ku baririmvyi bose urashobora gutangura widondora wikora mu gahogo hano mu kubakunzi ba BTV. Mpereza nanjurukanywa nisomere soma mpereza iyo bakure nisomere ndazi ko benshi bacaka menya nakarimbo gasa nkagashasha ko mu Peace and Love. Yes I. Ego nakarimbo tumaze imisi twerekana hano cyane kuri BTV sinzi ko amakuru agushikira Vichou. Ayo makuru aramaze kunshikira ahubwo mutera imbere cyane. Ego karibu kino ni kiganiro bita PPF show. PPF ni past, present na future, urumva kahise kubu na kazoza. Turaza guhera kuri kahise. Mbega Vichou wo kubaza kahise kawe ni karekare ariko ukavunaguye wotubwira kahise kawe muri make uhera kwidondora izina ryose. Murakoze cyane kahise kanje nko bivuze ni karekare ariko tuvuge make kwizina amazina yose jewe nitwa Nziga Masabo Vianney ndumuhungu agira gatatu mu muryango navukanye ubumuga bwo kutabona neza hama ndaja ku ishure Igitega mvukana n'abana indwi umwe yarapfuye hama maze gushika ku ishure nibaza ko twarahuriye n'abagenzi abana batabona abagenzanje ndikuramwo kutabona nyene ndabo umuntu avuga ati kutabona nibisanzwe kujya ku muntu amugaye iyo mu kirundi bavuga ko uvunisa cayiga gucumbagira hama narize ku ishure ry'abatabona y'Igitega gitwara umuri hama ndaheza ndaja mu Ruyigi niyo twatanguriye kwiyumvira na mugenzanje umurwi witwa Peace and Love ariko imbere yaho kwishuri Igitega twarahigiye ibitari bike apare kwiga programme nk'ya ya primaire twarize ico novuga umuziki n'utundi tumwe nko kujisha kubumba donc byari ibintu ubona ko bagomba abigisha batwereka ko kizira yuko umwana yihebura ngo naca ashoboye hama muri ivyo twize generation kubandanya cyane n'umuziki kuko nibaza ko yari yongabirano yanje kuko ubiravye naho ngeze nikobera umuziki hama tugeze mu Ruyigi rero niyo twiyumvira gukora umugwi wacu witwa Peace and Love no mugenzi wanje yitavye Imana hama turafise album zibiri turi kumwe nka groupe Peace and Love hama nibaza ko nogezaho ibisigaye ngiraho ca. Yes tugarutse gato kuri ivyo bibazo mwahuye ryari n'umuhisi Bosco eske mwahuriye aho kwishuri nyene Igitega mbega wowe tutihenze ngo uvuka mu Kayanza warugiye kwiga Igitega bigenze gute? Urakoze cyane nibagiye kukivuga jewe mvuka mu ntara ya Kayanza neza na neza muri commune Muhanga hama kubera ko nakubwiye ko navutse nk'abandi mugabo nagize ingorane yo kuvuka mvukana ubumuga bwo kutabona neza ku iparuwase nsanzwe nkukira ya Muhanga hari umupatiri yitwa Ndereya sinzi uko bamenyanye n'umupatiri yitwa Gracia Vicente umuzungu wo muri Espagne niwe yazanye iciyumviro c'ishure ry'abatabona sinzi ukuntu bamenyanye hama araheza aramubwira ati najewe mu iparuwasi wanje ndafise abo bana bagendana ubumuga bwo kutabona hama twebwe twagiye ku ishure twari kumwe na mukuru wanje twagiye ku iryo shure ry'abatabona mu 1992 ni naho rero twahuriye n'umuhisi Bosco. Okay vyagenze gute rero kugira munahuze muce mushinga uyo mugwi witwa Peace and Love? Urabona iyo abana bigana ntibamenya kazoza kabo kuko jewe nkishika ku iryo shure ntitwakundana na Bosco wapi kabisa yari umwana nanje nkabuwundi
tugahurira kurya tugahurira gukina tugahurira mu ishure washaka mbere no kuryama tugasanga vya bitanda bigerekeranye bita ama superpose ugasanga jewe banjyamitse hejuru nawe bakamujyamika hasi canke jewe nkaryama hasi we akaryama hejuru urumva ko nitwari tuzi kazoza kacu ariko uko umwanya wagiye uragenda uko ibihe vyagiye biragenda twagiye turisanga twebwe nyene dukundana kuko mu vyaduhuje gose nibaza ko cari gitari imwe twari dufise ku ishuri uwayitwigisha rero kandi nawe ntiyabona yitwa Gilbert twebwe rero tukagira ikibazo cyo kwigitara ari kimwe kandi dushaka kuciga turi benshi Bosco rero na jewe nitwe tubovuga ko twari imbere y'abandi bana bica bituma ico gihe twankana kuko nkubu tumaze kuba tutiga mu ishuri rimwe umwigisha wabo abatanze twebwe atanze wiwacu gusohora abanyeshuri no kuvuga ko wewe yaba yagitoye je nanje nkasohoka inyuma nkasanga yagitoye nkaca numva ndashavuye nawe gutyo nyene gutyo dusanga twabaye abansi mugabo atari babansi bahezanyayo mugabo ari babansi bashaka kugira ico bashitseko ego kuri iryo shuri wotubwira neza mwiga umuziki canke mwiga ibindi kuko nshaka kumenya neza na neza ukuntu tanguye umuziki hamuraza no kutubwira kumwigeme tusanzwe tuzi yitwa ndibagiye akazina kiwe Igete yabafashije no mu ndirimbo ya mbere twabamenyeye ko yitwa ubuzima icimana yifatanirije turashaka kumenya makuru yiwe urakoze cyane kuri iryo shure nabivuze neza bakurikiza programme ya primaire kuko no mu guheza wahereza mu mwaka wa gatandatu hama ugaca umara imyaka 3 wiga imyuga itandukanye nabivuze kujisha kudesa kubumba utuntu nkutwo hama umuziki nawo uwo mupatiri agishinga iryo shure abana ba mbere yakiriye yarabona ko hari ico babuze kugira ngo bashobore kunezerwa nk'abandi bana kuko umwana atabona biragoye kumutunga kuko iyo ufise ibintu byinshi swata ari boma ku mpome arashavura nibiki akumva imiduga iciye kwibarabara nta adashobora kubibona umupatiri akavuga ati ivyo byose abana hari ico babuze no kuvuga ko yaciye ashiraho no kwita ico tuma abo bana banezerwa niwo muziki wewe nibaza ko yabigize ngo twinezereze ariko mu nyuma twagiye kwisanga arakazi urumva ko umuziki waza akote y'ivyigwa vya primaire niyo myaka 3 y'imyuga kuko ama avant midi twariga kujya kwa bandi bana mugama après midi tugaca bamwe arabakunda ko hale abandi ibintu vy'imiziki abandi ibintu vy'imihari kuko ryari ishure rye gukira Ecclesia Katolika no kuvuga ko twebwe twarahisemwo durahitamwe umuziki uretse ko vyose tubikora na chorale jewe na Bosco twese twabikunda vyose ukumva muri chorale naho nyene haba ari muziki mugabo ni bimwe bavuga ko hariho ngo gospel na sekila mugabo twe twabikoze vyose ya kucerekeranye na Igete naco ari wambajije Igete nawe nyene yaje ku ishure y'abatabona hama kuri iryo shure nakubwiye ko twiga umuziki twaragize umurwi witwa muri no kuvuga witiranwa n'ishure twaragiye turagira ama festival twaramanutse Bujumbura nko mu 1998 99 2001 tuzo mu festival abavyibuka baravyibuka hariho festival de l'espoir festival sangwe zo twaragiye turaparticipa hama nka wa mugwi w'Igitega witwa Rumuri mugabo Igete urumva ko yari muri groupe yacu nyene kwishure ku Rumuri washakanije narinda nayirongoye kuko bavuga ati Vianney hariho akantu arengeje ku bandi bana bacavuga ati rero wewe ni uzotwara abo bana jere nka chance selectiona hageze ko tugira concert canke tuja mu festival nuko Igete twahuye twamubonyemo tala zidasanzwe hanyuma tumaze guheza kw'iryo shure tumaze gutaha turavuga tuti uko biri kose nubwo twogira umugwi utagira umukobwa twibaza ko bitosa neza kandi urabizi ko hariho nabayamaze ati ubuzima butarimo umukobwa nta gishoboka no kuvuga ko rero isuguru zibiri zitagira akanyana byari comva ko kibari kibazo kigoye kandi ni no kugira ngo isanamu ibe nziza mu gihe hari abari umukobwa akaba ari nko hagati abahungu bamukikuje urumva ko bari ibintu bimeze neza nuko Igete yinjiye muri Peace and Love. No kuvuga ko Peace and Love mwatanguye muri batatu nivyo canke sivyo? Peace and Love ni abantu batatu, Peace and Love ni abantu batatu nakubwiye neza nti tukiva kuri iryo shure c'était en 2005
tuja 2006 twagiye mu Ruyigi intango yo gushika mu Ruyigi nayo muribuka amagume yabaye muri 1993 vyatuma rero abana bamwe badataha kubera inzira z'abazizibiye kubera ingwano donc uwo mupatiri w'umuzungu witwa Gracia wewe yamenyana n'abantu benshi rituzo ko bamenyana yaramenyanye n'umuvyeyi w'imfuvyi Magi hama aramukomunika baravugana sinzire ko yabigenjeje twebwe twisanze hageze mu buruhuko tukaza turaja kugirirayo ama vacances tugahura n'abandi bana urumva twari dutanguye kwiga ubundi buzima bukaba ubuzima bwo kwishure bw'abana batabona hakaba n'ubundi buzima bw'abana b'imfuvyi ugasanga twebwe vyaratugora kujira mugabo mu nyuma twaragiye turabitahura hama rero 2005 tumaze guheza kw'iryo shure ibintu bimeze neza magitwara mwiganiye umugambi twebwe dufise n'iciyumviro aratubwira ati ciyumviro canyu niciza mugabo ntaho mushobora kuzoshika turamubwira ati ko biri kose twebwe turumva ingabirano idudubiza muri twebwe kandi birashoboka nta kidashoboka mu gihe umuntu yashize mu ishaka aratubwira toke jewe ntaco ndababuza ni muje mu bandi bana aca aratugurira piano na guitare zitatu guitare solo na guitare basse na guitare acoustique na piano imwe hanyuma ndibuka ko amafaranga yacagutse twaciye tuja muri Tanganyika studio gusora indirimbo ya mbere kandi rero nta nivyo twamubwiye twariyivye tubwira umu encadreur yari yaraduhaye twebwe dushaka uko bigera dushaka gusohora indirimbo none ko Magi atabizi oya ntarinda kubimenya yatuguriye ivyuma none ko yatuguriye ivyuma ntibikenewe ko tumusubiza ya mahera kuko yari yavuze ati muca muyansubiza bari baduhaye imiliyoni 2,650 tuca ducagura ibihumbi 350 ico gihe Tanganyika studio basohora umuziki umwe ku bihumbi 300 cha turavuga ati uko biri kose aya mafaranga ntitushaka kuyamusubiza n'igikunda cha tugenda muri studio vya 50 nivyo byadufasha kwideplaza uwo mu gera yari yaduhaye aturaba yaranadufashije cyane yitwa Prime hari hose ndamukengurukiye ahubwo indirimbo tuyisohoye Bashir niho yatubona avuga ati abahungu abonye via navuza batterie solo piano no kuririmba akabona Bosco basse piano no kuririmba ati abahungu ifoko ndabasinyisha contrat avuze ndabasinyishe contrat baravugana n'uwo mu encadreur yitwa Prime arambwira ati jewe nta kibazo mugabo tuzobanza kuza kubaza tuja kumubaza nta kuntu boba barakora indirimbo uwo Prime ati none ko nubundi baricaye ntaco bariko barakora nibaza ko vyo bavyiza basohoye hama tusha tuba turakora tugeze ku ndirimbo ya gatandatu ndavyibuka umuvyeyi bamubwiye ati contrat yavuze ati ico ntigishoboka mugomba kudandaza abana banje ivyo ntibishoboka avuga ati ahubwo nibaveyo gushika ubwo nibave Bujumbura nibaduge ndaze tuti none ko twamaze kuzi ngo ivyo mwakoze birabasha duga turaduga turubaha itegeko tumaze kuduga barabikoze barabikora album acavuga ati nizopfa gutyo izo ndirimbo ndazirishe acari indirimbo 10 hama n'indirimbo ya 11 yarishwe no Gabonese yitwa Annie Flore umuririmvyikazi yadusanze turiko turaririmba nyene mu Ruyigi no kuvuga nibaza ko ubu kahise ka Vianney canke ka Peace and Love ntituhava tukavuga kose ngo tugaheze karekare cyane ego nibaza ko turaza turaduga bukebuke ego nka jewe hari ibibazo nogenda ndabaza nyene mwaciye ku mayange mwanyarutse muji Bujumbura icambere cari kibazanye cari cahe eske ijya ndirimbo ni gute ubuzima ijya yasotse muri hariya mu Ruyigi canke mwayisoreye ino vyagenze gute kugira mushiki Bujumbura urakoze cyane gushika Bujumbura nakubwiye ko tukiri kwishure twaraza mu ma festival nk'umugwi witwa Rumuri mugabo tumaze kuva ku iryo shure twebwe twarabandanije kuko benshi mu banyabujumbura baratumenye baravuga bati bajya abana bari abana ico gihe nta n'indirimbo twari dufise twari interprete indirimbo za Lucky Dube bande mugabo umuntu aturavye akabona ati bajya abana bafise talent babuza aho bakorera gushika Bujumbura rero nakubwiye nti umuvyeyi Magera duhaye amafaranga imiliyoni 2,650
niho hambere kuko mu kuzagura ivyo vyuma yabwiye wa mu encadrer ati bajane bakwereka ivyo bipfuza hamuvugane n'abadandaza abari ubibagurira. Niyo ntango ya mbere gushika Bujumbura. Ego hama mumaze gusubirayo kugaruka rero kubi Bujumbura nijyari kuko hari ivyo nza kubabaza turabazi mutangura mugira amakaraoke za Ker d'Afrique n'ahandi ca kumayange naho nyene. Kugaruka kubi Bujumbura ni ya ndirimbo twakoze washaka mbere indirimbo ubuzima siyo twahereyeko. Twahereye ku ndirimbo yitwa ni wewe nkunda. Zuki Bashire niho yatugomwa aravuga ati abahungu barakomeye kabisa kuko nawe yarasanzwe akunda Zuki. Hanyuma muri ca gihe nakubwira nti yari yanse gusinya yari yanse ko dusinya ya kontra yuko Tanganyika studio yo dufata hama tugakorana. Amaze kuvyanka amaze kuriha ya album niho twagarutse ngo duheraheze neza kuko twari twaduze ku ndirimbo zitandatu yabanje kubihagarika. Hama turamanuka turaheza indirimbo nyinshi nka Gasome Burundi ubuzima ntaco bikubwiye mbarira twaririmbanye na Fariaz niho zakorewe. Hama tumaze guheza iyo album ikintu cabaye twabanje gusubira hehe mu Ruyigi. Album rero uko yasohotse ntiyasohotse uko abantu bari bayiteze. Ni indirimbo wa muvyeyi yari yanso bwa mbere avuti abo bana bagomba kubagurisha bagomba kubadandaza. Tumaze kumwereka igikogwa wewe kwihutira avuga ati ndabubakire kariyeri sivyo yashize imbere. Yavuze ati reka izi ndirimbo reka ndaziha aba journalist. Aca afata ya ndirimbo ubuzima ayo mu journalist yo kwisanganiro yitwa Makado. Makado amaze kuyivuza ku radio abana ati no abana baganda abandi ngo nabanyarwanda abandi ngo nabahe. Mugabo arabwira ati je iyi ndirimbo nayihawe n'umuntu wo mu Ruyigi kandi nabana afise batabona. Benshi rero baca baratumenya kubera ijya studio y'ijambo yari ifise ikiganiro citwa Sangwe. Ari naho havuye bita festival Sangwe. Twebwe twahora du participa bakaza kutukoresha ibiganiro kera niko kuko ya turumva kahise kanyu ni karekare ntaho kavuga ngo agaheze. Ego mugishika rero ibujumbura kuhaba neza na neza hari umwaka wahe mbega mwinjiye mu bintu vy'amakaraoke gute kuko turazi imbere yuko hagurura imuhira bar canke kuri Peace and Love bar harabayeho ahandi henshi mwagiye muravuga ca kumayange naho nyene. Urakoze cyane kuza neza kwinstall ibujumbura vyavuye kuri album ya mbere. Umuvyeyi twamubwiye tuti iyi album ntiyohera gutya nivyo genda gutya naho mwayitanze harakwiye kuba lancement officiel. Lancement officiel yarabaye ibera kuri CCF. Ndavyibuka ico gihe ba Maisha ba Bashir nibo bariko barabitegura. Aca dukorera na video mbere y'ijya ndirimbo ubuzima n'indirimbo twise inzu ziba video muri album y'indirimbo 11 dukora video zibiri. Hama lancement officiel rero yagiye kuba mu bihumbi 2007 hari mu kwezi k'umunani sinimbuka neza amatariki. Hama iyo imaze guhera twace dusubira n'undi kuduga ruguru mu Ruyigi. Hanyuma turamubwira ati uko biri kose ubuzima bwacu subwo ngaha ntibikunda kuko twifuza avuga ati mwebwe ifoko muza tukagira na karaoke. Twatanguriye karaoke kuri Galerie Alexander. Tutangura karaoke ari jewe Bosco na Ivan ari uko aje kudutora muhira kuko yarasanzwe ari umugenzi mugabo azi ko tuzi kuvuza umuziki mugabo babantu nyene babamanuka ucubabona. Hama turagenda turakora gukora kwacu twebwe kuko twari dufise vision twavuga ati dutegerezwa gushika kandi ko baririmbye bakomeye international tubikora n'umwete n'ubwira. Wibaze gushikaho karaoke itangura saa 3 twebwe ugasanga twagiye saa 12. Uravyumva uwo n'umwete twavuga ati tugende twitegure kugira ngo saa 3 ize kugera twebwe tumeze neza tuca dutangura akazi. Niko rero twinjiye mu makaraoke hari muri 2008 kandi no kubwira ko kugira ngo nibindi byose bishoboke umuvyeyi twaramubwiye tuti ubu turashobora kwibeshaho. Aratubwiye ati ivyo bikunda gute sindavyemera. Turamubwiye ati birashoboka kuko turashobora kuvuza umuziki mu mabar bakaduha amafaranga. Niho yatubwiye ati ivyo nanje nzovyemera muzonyereka igikorwa mwakoze. Cha turapanga dusubira muri Tanganyika studio gukora album
twise ingomurabe ya kabiri umuvyeyi yaturiye album ya mbere urumva ko natwe twagiye kumwereka ko dukora turi album igira kabiri y'indirimbo 10 nuko twinjiye mu makaraoke ego imuhira bar tuca turababona mbe aho mwakoreye amakaraoke hari kuri Cœur d'Afrique gusa canke hariho n'ahandi imbere yuko mwuguruza imuhira bar urakoze cyane ivyiyumviro vyacu twifuza gukora tukaba baririmbye international kandi twarifuza gukora tukagira ivy'iwacu amakaraoke twarakoreye kuri Galerie Alexander au Cœur d'Afrique la Beliane twarakoreye ni henshi cyane simpava ndahashobora kuhavuga mugabe ico ndakubwiye cyo imihingo yose igisagara ca Bujumbura ndazi ko twahakoreye kuko no mu Ngagara twarakoreye ahitwa kuri Sesinga twarakoreye hariya hejuru hariya bavuga iwabo n'abantu naho nyene twaragiriyeho karaoke twarakoreye lokale mu Kinindo karaoke navuga imice yose y'Ubujumbura twarakoreye karaoke mugabo tukavuga tuti turafise inyota yo gukora ivy'iwacu niho rero hagiye haraza iciyumviro turavuga ati uko bigenda kose tuzokora ivy'iwacu haje Primizike baratugomwa kubera urumva ko dufise album zibiri Primizike bararudi yaratugomwe iduha kuba ba ambassadeur tumaze kuba ambassadeur ti caciyumviro cacu kiraciyemo umva duhejeje just tugiheza kuba ba ambassadeur kintu cyambere twiyumviriye gukora ivy'iwacu ariho hajya mwagiye mubona imuhira bare haravutse yego kahise ni kanini nitwogaheza n'umwanya asheka iganiro ahubwo nsanze ari gito kuko ntituriko turavuga rero ibiteramo mwagiye murakora uretse hano i Burundi canke ivyo vya Primuzike n'ibindi turatse ko no mu mahanga mumaze kujayo bwira abakunzi ba BTV ko barabaraba bamenyeshe hari muri 2012 niba nihenze aho mwajana na bariziki bayoya n'abandi tubwire vyinshi kuri urakoze cyane kahise ni kanini no kubwira ko turamaze kuja muri Kongo Kinshasa Igoma turamaze kuja mu Rwanda turamaze kuja no muri Belgique niho haho nibaza ko abantu bari bamaze kutumenya cyane twari kumwe na Riziki nivyo mu bintu vyitwa Lobovelo do Ravel nimba ntihenze ego twabifashijwemwe n'umuririmbyi yitwa John Chris nibaza ko twagiye turagura imbibe hari muri 2012 yego mu kwezi kwa gatanu Okay, Vichou, turumva mwarateye intambwe ntiwigeze uvuga ibibazo cyane mwahuye navyo ariko ndazi ko tawubura ibibazo bahura navyo nicahe kintu mwebwe cyabashikiye turamaze gukorana ibiganiro n'abantu batandukanye ngaha nka Novice akatubwira ko yigeze kuva mu Kanyosha aja kwa Masterland n'amaguru Masterland twarakorana ikiganiro atubwira ko yagiye muri concert arabura icahemba bo bajanye baduga urumva ni vyinshi bifestival wowe nakaye kanu kagushikiye udashobora kwibagira uvuga ati vraiment hamwe n'abantu ba Vichou bo mu myaka iza bariko baraturaba batocika intege nyamba biriko birabashikira ku buryo yogira courage nyambi Vichou vyaramushikiye akaba ubu unye yarabaye Vichou nyawe reka nanje nkomeze nukuvuga ico bacita ico gutera intege uwundi muntu tubwira ko kantu to kwibagira urakoze cyane ivyanshikiye ni vyinshi vyadushikiye ni vyinshi nakubwiye tugikora kuri Galerie Alexander no kubwira kimwe gitoya cyo muri studio n'ikindi ca karaoke kuri ya album ya kabiri kubera ko tutari bwaronka uburyo bukwiye uriyumvira abantu batabona batatu kuva mu Kigobe n'amaguru uja mu Irohero aho Tanganyika studio yariri ico kintu ntushobora kugitahura mugabo carabaye kandi akageretse ko gakomeye gose barigeze kutugonga badukubita ibintu vy'ibiferabeto kwikinga umuntu w'ikinga atugonze nako kantu nubu urashobora kwibaza abo bantu bagiye n'amaguru ni batatu baraboko barawihwisha mu kubona urumva ico kintu kibari kintu gikomeye kandi umuntu yari kakora yizeye ko ibintu bishoboka muga kubera uburyo butari bwakunde niho hahumva ibibazo nk'ivyo ikindi gihe tugikora ayo makaraoke Galerie Alexander kubera ubwira n'umwete twari dufise
mwene Galerie Alexander yavuga ati aba bahungu nibo bombera abizigirwa nko mu bintu vy'ivyuma kugira ikijya bita sound check ko installa nibiki aba nibo mbona babishoboye kanatsinda twari dufise piano yiwacu niyo twakoresha twavuza piano bar hama igihe kimwe rero jewe nije nategerezwa kuja ko installa ivyuma ndaza yumvire kuva mu kigobe n'amaguru mvuye mu kigobe n'amaguru saa 11:30 z'umugoroba ndiko ndaza ngana kuri Galerie Alexander n'amaguru nshika aha kuri Source du Nil abona hageze reko umuntu ajabuka abana umuntu atabona n'ababona birabagora ca wiyumvira rero umuntu atabona sasa hageze ko njabuka umva ni narindira ko hogira umuntu abari ku ruhande ajabuka nanje nkaca njabuka ico gihe rero uwo muntu nari nisunze uwo munsi amera nk'uwunsiga imodoka rero imfungira kwifire ya najitse muri Galerie Alexander ndiko ndadegedwa gutya banza ati nibiki jivyo mpuye navyo nakamara amazi jibatswe ku ngongo ubunyene urumva nk'utwo n'utuntu ntashobora kwibagira ni byinshi mugabo reka tube turavugutwa Vichou murakoze cyane anatuje rero muri kubu nako nyene ntigasanzwe muramaze gukora ibitari bike turashaka kumenya muri kano kanya uri mu biki aho simvuze muri kazoza muri kano kanya uri mu biki turazi ko indirimbo urukanywa ari ikimoto ubushasha tubwire aho ugeze nivyoroshe kugira evaluation uvuge ngo jengeza hango natwaye amatrufa ya naye ariko urashaka kuvuga ati jewe ivyo nkora birashimwa canke ntibishimwa oya ivyo nkora birashimwa kuko nikimenyamenya abantu barantera intege kandi benshi hama nibaza ko ivyo ndimwo nk'umuririmbyi wese ni indirimbo nk'ubu hariho album iri tayari hariho n'izindi ndirimbo nk'amasingle nagiye ndakora hariho n'izindi ndiko ndakora nk'ubu jewe turiko turayaga nawe naje ngahamvuye muri studio urumva ko nta mwanya wo kwicara gihari ahubwo no gukora ngo duhamvye abandi kandi no kubwira ko no muri ivyo ama video ari karakogwa ndaririmbana n'abandi baririmbyi mva makungu canke bo ngaha yego nivyo ndimwe Vichou wotubwira ubucuti mufitaniye na Happy Famba Happy Famba my brother wadamu kabisa novuga ko ari umugenzi nabonye ashobora gutuma nibagira ibintu bimwe uretse ko twahujwe kandi n'umuziki harimo no buvukanye budasanzwe uretse n'ivyo yarabaye mu manager wa Peace and Love kuva aho tubivuganiye gushika no bukandi nibaza ko tugiye gutangaza abatari bake kuva aho turazi ko ubutumigwa uri mumwe mu baririmbyi bemewe cyane ngira uwo uri n'uwa mbere mu bintu byo kugira umuziki live aho tubona ko na karaoke yama yuzuye turazi ko haje abaririmbyi mva makungu no kuvuga bakomakomeye ni wowe utumigwa mu kubakira umugwi wanyu ni sawa mbega ivyo vyose ubishobora gutega Vichou mu gihe tuzi ko mwari babiri wotubwira kwanza igihe umuhisi Bobo yitaba Imana hari cagabanutse muri Peace and Love canke vyagenze gute kugira nawe ubandanye uyifashe ihagarare bwuma urakoze cyane kwitaba Imana kwa Bosco vyaragize ico bimanura kinini cyane kuko urumva ko amaboko abiri ahakora ukuboko kumwe ni gushobora kuhakora kandi ubwenge bw'umuntu umwe ego nivyo nabwo bukora ntibisa nkuko bwo bari ubwenge bwa babiri kanatsindura bizi ko bavuga ko mu Kirundi ngo imitwe ikoranye canke imiti ikoranye ariko ntikibuza ko mbandanya kandi nkabandanya neza wabivuze yuko mu biteramo bikomakomeye abaririmbyi bo hanze baza Peace and Maro tumaze canke ibikorwa turiko turakora ntitwacitse intege ngo nuko umuhisi hitavye Imana ahubwo no gutahura icimana dushaka kwama umuntu akabandanya akazi tugiye rero muri kazoza twahejeje kahise no nakubu ubu rero muri kazoza yaba ka hafi canka kavuba atari banga nk'ubu ndashobora kwisunga ati inyuma ya urukanywa hazokurikira yahe mbega twarabonye amafoto ya wowe na Lady JD twarabonye amafoto ya wowe na Knowless mu Rwanda hari n'amatwa dusumira turumva ko hari album sinzi ko
mumaze kumenya n'iryari tushaka kuducire ku mayange muri kazoza ariyo bita present. Urakoze cyane. Amafoto ya Vianney canke Vichou na Ready JD, amafoto ya Vianney na Knowless, amafoto n'abandi batandukanye, nibaza ko ivyo nakazi kariko karaboneka canke ni gikorwa cakozwe nabo bantu, uretse ko abantu babizi yuko iyo umuntu akoza akazi subwo nyene gaca kamuha ivyamwa, ariko ndazi ko ayo mafoto mwagiye murabona afisi casigura, ndetse mvuze nkuwerura hari indirimbo twakoranye nabo bantu ziriko ziraza, kandi nibaza ko management nivyakunda mu misi zanzo babwira indirimbo igiye gukurikira kandi atari kera. Hama wambajije kazoza, album irahari, washaka mu kwezi kwa12 harasohoka album zibiri, no kuvuga hari gusezera neza, hari indirimbo umuhisi yari yarakoze twakoranye mugazi zitari bwasohoke, hariho nizo twari twakoze zasohotse ariko zitari album kuko twategura kwiba album, mugabo ntiyabaye ikiba album kuko yaciye yitaba Imana, kandi hariho nizitari bwahere muri studio narazibandanije ndaziheza. Nibaza rero ko mu kwezi kwa12 bitarambiranye muzomenya amatariki hazosohoka album ya jewe n'umuhisi nka Peace and Love, hazoca hasohoka kandi uwo munsi nyene na CD nshasha ya Vichou agaragara nka Vichou atwara Peace and Love kuko ari wasigaye wenyene. Nibaza ko kazoza rako nubwo ni vyinshi nitwo bivuga byose ngo tubiheza, ariko nibaza ko ibindi ngira muzoza murabimenya bukebuke. Ego kuri ico cha album uvuze ati hazoza album zibiri ya wewe na n'umuhisi Bobo mutari bwaheraize neza, izo birimwe indirimbo zingahe nawe yiwawe izo birimwe zingahe, hari ico bivuga ko canke riracari banga? Oya ntiryo bibanga kuko namaze kubivuga ko ari album zigomba gusohoka. Nibaza ko iyo turi kumwe n'umuhisi izo bigizwe n'indirimbo 10, iyo ndije nyene nayo izo bigizwe nayo nyene n'indirimbo 10, uretse ko hejuru y'izo ndirimbo 20 zizoba zije harimo indirimbo basanzwe bazi nk'izo twakoranye zimwe n'umuhisi ari zasohotse bazi, nk'akarorero ndicuza na connection n'izindi, mugabo hariho na zishasha zizoba zirimo batazi. Hama album yanje jenyene nibaza ko indirimbo bazoba bazi ni urukanywa kuko iri muri album izosohoka, ariko izisigaye ntazo bazi. Yes, hama akazoca habaho n'ico bita bonus ya Vurugu na My Burundi kuko zasohotse ziri ari nk'ama single. Okay, murakoze cyane mu gusozera, reka tubanze tubasabe mwikore kandi mu gahogo muririmbire abakunzi ba BTV bariko baraturaba muri kano kanya. Ichimana yifatanirije ntawe ushobora kugitandukanya, kwisi harabakobwa benshi beza barangyosha bashaka ko dukundana ko ndabakunda ko bankunda, nakubonye rimuvuye i Kigali uri kuri Safari Beach Bujumbura numvura nshitse ku mutima ndagutura icifuzo c'urukundo rwanje nawe ucura mwenyurira this way. Yes, BTV, you know, Vichou Love. Murakoze cyane Vichou, reka tugushimire kuba witavye ubutumire bwacu hano muri PPF show mu kiganiro PPF show muri BTV Burundi. Murakoze cyane, n'undi munsi nimwadukenera canke akagira amadidane mugira turi hano tuzobitaba. Merci beaucoup. Ego murakoze, sinzi ko ari akajambo wobwira bariko baraturaba mu gusozera kanyuma wobwira nka BTV n'abakunzi bayo. Akajambo nobwira BTV no gutera imbere gakwira hose kugira ngo mubandanye guteza imbere umuziki. Hama akajambo nobwira bariko baradukurikirana, sinzi ko koba kamwe canke tubira, ariko reka ndabivuga uko no gukunda imiziki yiwabo. Nibaza ko ndiko mvuga mu Kirundi, BTV kirarabwa n'abarundi cyane, no gukunda ivy'iwabo bakita ivy'iwabo ivy'iwacu. Hama nkababwira ko ndabakunda cyane, kandi Peace and Love ntiyiteze n'umunsi numwe kubayemukira. Hama babe baritegura, babe barayabika mu kwa 12 album zibiri zirasohoka, kandi hazoba concert ikomeye cyane izoza kwerekana Vichou Peace and Love wariwe n'ubuzima bwiwe asigaye wenyene. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Murakoze namwe.
Chuti namwe bakunzi mwariko muradukwirikirana mu kiganiro PPF show hano kuri BTV turabashimiye mwakoze kudutiza kanya mwumvise vyinshi ku muririmbyi Vichou mwumvise kahise kiwe mwumvise kubu ivyarimwo nivyo ategekanya gukora mu misiri imbere tuyibutse ko yavuze ko hari album izoza vuba kandi ndibaza ko tuzomurondera hegereje abadohe amakuru atandukanye kubijanye niyo concert naho nyene ndibaza ko niyo concert ni yanaboneka tuzoyibereka ngaha nyene kuri BTV murakoze rero naho ubutaha aho tuzoba turi kumwe n'undi muririmbyi muri kino kiganiro nyene ca PPF show tubibutse ko muzuza muragisanga kandi kuri channel yacu ya YouTube ni BTV Burundi Best Entertainment TV ntimwibagire kugira like partager yabari ciyumviro mu giterere muri commentaire mutibagiye kugira subscribe murakoze cyane naho ubutaha